Yes, twongeye twagarutse ku bakunzi ba iwacu Top TV muri Boost Your Talent hamwe na LG Survivor cyangwa nyite lamparo yose n'amazina yanje. Hanyuma rero nkuko mubibona uno musi turi muri imwe mu masalo ari ngaha mu muji wacu wa Muyinga, ikaba ari imwe mu masalo akunzwe cyane. Twagendeye umwe muri bakimyozi bakundwa cyane, ubona Yesu yundi n'uyu mugabo mubona hano. Hey bro, what's up? Bakwita gute? Majaliwa Babalao. Ati jendi Babalao, wakimyozi wose ni Babalao. Yes, Majaliwa tugusanze ku kazi wawe, twe turi iwacu Top TV, tukaba dusu tubazo tubiri dutatu dushaka kukubaza. Uri tayari? Watagwa. Ati watagwa. Kurega uratinya mikro Majaliwa? Jewe na mikro kwe. Jewe sinshobora gutinya mikro kandi ntitumenyeranye nayo kubera je sindo mu journalist. Je ndi umukimyozi. Ati jendi kinyozi. Majaliwa, hanyuma uyu mwuga wo kumwa wamenye ryari kusingabirano yo kumwa? Ngabirano no kumwa vraiment jewe nayimenye kuva 2012. Chantangura kuvyiga neza 2013, 2014 chandatangura akazi kose. Shiratangura akazi kose. Hanyuma Majaliwa, uriwe muri bakimyozi bakuzwe cyane muri uyu muji wacu wa Muyinga. Wiyumva gute iyo wumva abantu bose bakwemera nka kimyozi? Je niyumva neza cyane gose, niyumva neza kubera abakiriya ni nk'umukwe niko bayamaze mu Kirundi. Urumva iyo udakundwa n'abakiriya urumva washuta. Niriye bangari hagati y'igikundiro cawe n'abakiriya? Kweri nta na rimwe gusa, ni tactique nyene, urumva kumwa neza nyene nivyo bankundira kubera iyo umukiriya umumoye neza neje arongera kandi akagaruka ati bana shaka ikwafi hayindi. Ariko je nasibanga ko ukoresha agasabiko do muce kuri ivyo bintu. Agasabiko ni giki? Agasabiko ico ni Kirundi, agasabiko nagaki. Ivyo ndabizi mu mvugo z'ikirundi kera basabika intuze ibintu by'irengarenga biki kugira basiteke neza. Nivyo ari ivyo. Majaliwa ati agasabiko nirengarenga. Reka nagutomoreye neza. Bamwe mu bantu baravuga yuko wewe ubukoresha umuti kugira ngo ushobore kwiyegurira clientele gusumba abandi mukorana. Do muco kuri ivyo bintu? Ubwo n'ububeshi. N'ububeshi. Kubera iyo uzinka akazi kose utarose commentaire nziza canke mbi ntuburagira ahantu. Yego. Hanyuma Majaliwa, kimwe mu bintu bikunda guta hasi abanyempano n'ubwiyemezi. Wewe ushobora guhangana gute n'ico kintu kugira ngo uno musi ugise clientele nyinshi haizigihe kinini jenda kuzinka kimyozi, ariko abakiriya bawe ntibigera bagabanuka? Nirihe banga ukoresha? Turakundana nabo cyane, ndabavugisha neza. Uriko urabamugumu waganiriza? Yes sir. Yes. Ngaha hari umutipe dusanze Majaliwa ariko arakora mu mutwe ikwafe nziza cyane. Iyo kwafe bayita gute Majaliwa? Bayita Mbagala. Ati bayita Mbagala. Yo bro, what's up? Ya niambie baba. Uko sawa? Good sana. Kiswahili tu njoo naongea. Fresh tu mwanangu. Kirundi uelewe? Hapana. Yes bro. Sasa kitu gani ambacho unampendea Majaliwa kama kimyozi kati ya hawa vimyozi wote ambao wako hapa kwenye hii salon? Kikweli bwana, yani mshikaji kwenda ananyoa yuko fresh, afu ni mselangu kinyama nini, afu mwenyewe hapo nikitoka zangu bongo nikija hapa anatoa fresh yani. Kwa mimi namuelewa kinyama. Umeona? Yani umetoka bongo kote huko umekuja kujinyoesha kwa Majaliwa? Yeah. Kikweli yani ndio ukweli yani, mimi msela namuelewa kinyama. Yeah. Yes, yabakunzi ba iwacu Top TV mwamaze kumwumva. Ati jewe mvuye i Tanzania all the way gushika ngaha nje kwimosha kwa Majaliwa. Bro, congratulations man. Thanks bro. Abantu kuva muri Tanzania baje kwimosha ngaha, mbwira man muri uyu mwanya kwanza we musanzwe muzinanye. Iyo aje kwimosha avuye i Tanzania akava i Tanzania kwimosha arico kimuzanye cyonyene, wewe uyumva gute man? Neza cyane. Kubera uno mujama byatari yani mu yandi majambo make namuzaniwe n'umutipe arahitwa Hassan. Niwe ujya gusa ntaboneka muri kamera, niwe yamunzaniye. Niwe yamukuzaniye amukuye Tanzania aje kumwereka kimyozi Majaliwa. Saya bakuza iwacu Top TV mwabonye Majaliwa n'umusore ari humble vyatari
Majaliwa ndasa akabazo kamwe k'amatsiko gakomeye cyane nifuza kuma kumuco n'ikintu numva mu bantu benshi kiravugwa nifuza kima kumuco kandi unyugurukire. Majaliwa bisanzwe bivugwa hagati yacu yuko uri umwe muri bahungu bahuza ibitsina nabo basangiye ubivuga kwiki? Oya ubwo no bubeshi. Mu yandi majambo abapede je izo nkuru ndazumva ko Majaliwa yo wari umupede. Duha umuco kuri ico kintu canke ubibeshuze. Ubwo no bubeshi cyane. Abapede muhinga ntibabaho. Ati je arambeshera sindi umupede nukuvuga ngo aho ravuga ko Majaliwa ari umupede mwese mubikure mu matwi mubikure mu kanwa kanyu kuko Majaliwa arabitwemereye ko atari umupede. Ikiganiro twari ko turagirana na Majaliwa nibaza ko kirangiriye bro twayaze neza. Thanks bro twayaze neza cyane. Usanzwe ukoresha ico bita social media? Oya si kenshi atari Facebook gusa na WhatsApp. Abakiriya iyo bagukeneye itari hafi ya gutora gute? Kuri WhatsApp yanje ni 69 42 77 34. Mwamaze kumva mushobora gutora Majaliwa twe twari iwacu Top TV mu kiganiro Boost Your Talent hanyuma nawe ka ufise ingabirano ushaka kwija habona abantu bakayimenya ni witinye utwegere natwe turagufasha kuyigaragariza abantu je nari LG the Survivor canke unyite Lamparo as me I'm out.